baranjana mu cumba sanga rero aho umugabo aho abohewe niho nanamenye na shetani uko ameze. Sanga habohewe tuge mu ico kindi cumba dusanga nyene hari abagabo b'abasambanyi, sanga hari abakobwa b'abasambanyi, sanga hari abagore b'abasambanyi, umwe wese ngira ngo ku muntu yararongora abagore bashika barenga 300 cyangwa akarongorwa n'abagabo barenga 300 ku munsi ari umuntu umwe. Burya akira aya mabido yari amabido 79 ati aya mabido umunsi uzoduga umunsi turaguhera kuduga uzoza uraza uyuzuje amaraso utayazanye n'inkoni tuzoguha. Jewe narashobora kuduga nkagenda ngiye nkategera za modoka nkategera amakinga nkategera amamoto eka nkabura n'umwe nkaza nsubira ikuzimu atakintu na kimwe ndiko njanye. Burya n'ubundi kandi bagahinda bansubiza hehe inyuma n'umunyororo uriko. Mu nyuma rero naragiye ngiye ntega mbanza gutega imodoka bita Volcano. Iyo modoka bita Volcano aho waratahura aho uri waramenye ati nari namaze kumenya ahantu ndi. Mugabo urumva mwico gihe ikiziga ciwanje abavyeyi n'umuryango bari bakikibona barindiriye gusa ko ngira iki ko ncikana batazi akazi ndiko ndakorera babona kugwaye babona kuri ni kuvuga rero aho maze kugenda kwiyo Volcano ndayitega kweri kandi bose nta numwe yarokotse nta numwe candatomboza ntomboje za bido ndazuzuza genda ndazimanukanye. Ico gihe barantambiye mbere barampa n'ipeta ko nshoboye akazi ariko ku mutima navuga ati Mana jewe womfasha nanje ukazonkura aha hantu ukuri je nzogushima umunsi utari uyu. Roy TV. Mwaramutse namwiriwe abakunzi ba Roy TV muriko muradukurikirana umwe wese naherereye. Ni Bella Shaka kuri micro za Roy TV. Ijambo ry'ihumure ushaka kuba ugwaje cyangwa ufise ikibazo cyose cyo mu buzima nagomba ndakubwire nisiko bizohora. Nta mvura idahita kandi nta joro ridaca. Iyo mvura ubona igwa cyane isegenya iyo izohita kandi ntiwihebure. Namba isegenya y'amagwara namba isegenya y'ibibazo ivyo byose wihangane ibintu bizogenda neza. Uno musi rero nakuzaniye umutumire n'umwigeme mwiza atuje yabazaniye intahe y'ubuzima bwiwe. Uno musi rero musi kiganiro intahe ndasiko mukunda intahe irakwigisha nanje kanyigisha hari igihe umuntu agusangiza amateka yiwe ivyo yaciyemo nuko Imana yagira amufasha kubivamwo bigatuma na wewe ivyo uriko uracamo ubona ko ari bisanzwe ko nawe uzobivamo bigatuma na wewe ugira gukomera umutima wawe mu buzima bwawe kugira ngo ntuce wihebura ngo karabaye ngo ibintu ngo birabaye nabi cyane. Nawe si wundi n'umwigeme yitwa Emeline ndakwakiriye kuri micro za Roy TV. Murakoze cyane kunyakira. Jewe rero ukungene no vuga intahe yanje ni byinshi cyane nagiye ndacamo mu buzima kandi byagiye binyereka icigwa. Meline uno munsi afise byishatu yagira niyo mpamvu mubona yibagiye no kubaramutsa kubera iki afise ibiri ku mutima ashaka kubasangiza. Reka ndagusabe uramutse abakunzi ba Roy TV bose n'abantu bose bako bakubona abakuzi n'abatakuzi ugire nico ubifuriza muri no mwanya. Oya je ndabaramukize n'ukuri ndabaramukize cyane gose ahubwo jewe iyi ntambwe ntaho narinzi ko noshaka kugera kuri Roy TV. Bisa yuko rero abantu bose bariko barambona ko bongira ko icigwa kirekire ku ntahe ngomba ndabashingire. Bisa n'umuntu wese ari mu bibazo ariko arahura n'intambara zitandukanye ko yotegezwa kugira ukwihangana nk'uko nagize. Jewe ni byinshi cyane nogenda mvuga. Nahuye ibibazo natangwa kubona ibibazo nkifise imyaka 12. Iyo myaka 12 ndagira ikibazo nari niga umwaka wa 7e. Umwana w'umukobwa araza ngaharakubitwa. Icambere nambe nagiye kugira ikibazo navuye ku ishuri igihe kimwe mvuye ku ishuri nca kugashamba karaho mpita ndihagarika. Meline ntagushire mu ijambo
turumva yuko ni vyinshi uza kutuyagira ariko nk'abantu bariko baradukurikirana barifuza kumenya ati mbega Emeline avuka he? Jewe ahantu mvuka ntegezwa kudondagura n'abavyeyi banje kugira ngo abo babambona baze bashobore kuvuga ati umukobwa wawe twaramubonye kuri Royal TV. Jewe mvuka umutumba ni Ruhengeri agacimbiri n'Igisiza, ikomine yacu ni Tangara, intara ya Ngozi. Niho nataye uruzogi, niho ibikorwa ivyo bibazo naciriyemwo niho nari nkiri. N'ubu rero ndiko ndashima ndiko ndatera intambwe cyane gose ku karorero Imana yagiye iranyereka. Ubu rero ndibaza abantu bamaze kunyumva, nitwa Niragira Emeline, papa wanje yitwa Bavumiragira Nikora, mama wanje yitwa Ndayisenga Christina. Emeline rero watanguye kugira ibibazo ukwije imyaka 12 vyakugendekeye gute? Ukungene vyangendekeye, jewe navuye kw'ishuri, maze kuva kw'ishuri kurya kuntu umuntu akenera ku mwanda mutoya, ndagenda ndihagarika. Ariko maze kugenda kwihagarika naravuyeyo mba mwako gashamba ndi muzima. Maze gushika muhira vyarase ko mvuga, vyarase ko nikura naho ndi, ngira umwanda mukuru aho nyene, ngira umwanda mutoyi aho nyene, biranka. Ariko nakomeje kugwana n'ibiriko birampiga ubwanje. Nukuvuga vyatanguye kugushikira wihagaritse aho hantu urataha muhira. Naratashe muhira rero, mama wanje siho yarari, papa wanje siho yarari, bene wacu siho bari, nije nasanze ndi muhira jenyene. Imana yanje nagize nuko hariho mwene wacu mutoya niwe aje asanga ivyo bintu ko birashaka kunyica. Reka rero inkuru ndababwire inkuru, kandi ndibaza iraza kuba ikigwa cane gose ku buzima je naciyemo kuva uwo mwaka niyo myaka nari mfise. Ni kuvuga rero jewe naragiye ikuzimu, ngiye ikuzimu ndashaka gukubita y'imyaka 5. Uri kuzimu? Ariyo ndi imyaka 5, ariyo ndi. Abantu barabona ngendagenda nk'uku batazi ibikorwa vyanje njejwe ikuzimu. Burya kuva ivyo bintu bikimfata, abantu abapastori baragerageje kunsengera, abapatiri bagerageza kunsengera, umwanya umwe bigahurarara, uwundi mwanya bikarangira. Iyo dosiye yuko wagiye ikuzimu, wamenye gute ko uri ikuzimu canke wajanyweyo nande? Vyagenze gute? Jewe ukungene nagiye gifatwa, nabonye umuntu w'umugabo aje kumpamagara, ari kumwe n'umukobwa mu maso yiwanje, ari kumwe n'umukobwa. Araza arambwira ati Emeline wa hano. Nanje narashoboye kumwitaba ndagenda. Maze kugenda ndagenda nk'ibirometero 200. Maze kugenda nk'ibirometero 200 ndaruha, ndakubitwa, ndasubira. Maze kugera ku muryango ndamanuka, ndagenda ikariyeri. Aho hantu warahamenye canke hari ahantu utazi? Hari ahantu jewe ntazi, ariko mu maso y'umutima mweranda narabona ko aha hantu atari kibanza ciwanje. Aho ndacari muri ya myaka. Ni kuvuga maze gushikayo sanga umuzamu yicaye kuri porotayi uku. Burya ndashika arambaza witwa ngo iki? Je nitwa Niragira Emeline. Uvuka he? Ndahavuga. Arambaza uje gukora iki? Namusubije uti jewe mbonye bampamagara abo watumye, nibo bampamagaye, nibo baza ahantu banjanye. Mugabo mwishusho uwo muntu nasanze ngaho, naciye nsanga afise ishusho nk'iyo aho nk'uwo mugabo nagiye kwiparika aho hantu afise. Burya rero maze gushikaho ndinjira, ndagenda, ngiye sanga baranjana mu cumba, sanga rero aho umugabo aho abohewe niho nanamenye na shetani uko ameze. Sanga habohewe, arambaza ariko aranjinyorera cyane. Arambaza ati mbega Emeline uje ngaha gukora iki? Ni giki kikuzanye? Ati jewe nta kintu mfise kinzanye, ahubwo mwebwe ko mwaje kumpamagara nimumbwire akazi njejwe. Burya uwo mugabo
ariko ndamura ariko aranjinyorera ndagira ubwoba ndavuga ati none ijisho kari ubwa mbere ndamubonye bigenda gute? Ariko kubera nifise akantu mu mutima k'Imana, ku mutima naguma mvuga ati Mana womfasha, Mana womfasha nkavamwo imitego. Ariko aho hejuru abapasitori basenze barushe, iyashu yabize bamaze ku minsi. Ndashobora kugenda ngiye nshikira ahantu baranjana, nshikira ahantu hari inzoya, ubuyoya barabunyeka bwose, barabuntemberezamwo, barabunyereka. Bamaze kubunyereka ubwo buyoya ndagira ubwoba cane kuko mbonye ari bwinshi, kandi ico gihe sinari bwabatizwe. Ico gihe nta batisimu nari bwaronke, nta nivyo nari nkiyumvira ko noshaka kurondera ibatisimu. Burya rero barambwira ati fata aba bana bose ubashire ku murongo. Nanje ndanka kuko mbonye umenga ni abana benshi, kandi bagenda basumbasumbanya ibikuriro, mugo nkabona ko ari abana b'inzoya. Ni kuvuga rero jewe ntahe yanje ni ndende cane, navuga ngo n'iyi saha aho ngeze ntubona je ko ndiko ndavuga ntwenga, ni igishinga ntahe pe. Umwana w'umukobwa ahantu ari canke umumama canke umugabo canke umusore ariko arumviza iki gishinga ntahe ciwanje, yotegerezwa kurema mu bibazo ariko aracamwo. Twa tuyoya rero barakubwiye ati utu tuyoya dupange, nawe ati ntigikunda. Je navuze ati mw'izina rya Yesu jewe utwo tuyoya sinzi iyo twaje tuva, ntatwo mpanga. Reka ndakwereke inkoni ya mbere ngaha mu bitugu numva ngo pu, ndakubitwa ndashaya, ndasubira ndashaya. Burya umugabo umwe niwe yaje acagenda kwa mugabo natanguriyeko, aramubwira ati nyakubahwa, umuntu waduhaye aratunaniye. Nawe acababwira uti ni mu mutware kwa mukuru wanyu, niwe afise ikintu yomukoza. Baciye bamfata ca turagenda mw'ico kindi cumba. Tugiye mw'ico kindi cumba dusanga nyene hariyo abagabo, nsanga hariyo abagabo b'abasambanyi, nsanga hariyo abakobwa b'abasambanyi, nsanga hariyo abagore b'abasambanyi. Umwe wese ngira ngo ku muntu yararongora abagore bashika barenga 300 cyangwa akarongorwa n'abagabo barenga 300 ku munsi ari umuntu umwe. Ni kuvuga bigenda bimpa icigwa. Je nanje rero barambwira ati none uyu mwuga wewe urashobora kuwukora? Ndavuga ati oya, je uwo mwuga ntawo nshoboye gukora. Ndakubitwa, ndambika iminyororo, ndasubira. Mbere naho rero niho naciye ntangura kubona rero ibintu bikomeye cane, ibintu bikomeye atari Imana nyene yo vuga ati iragukomeje utoshobora kwihangana. Burya rero nca mbona baranzaniye inyama irenga inusu mbisi, mbona banzaniye n'igikombe cuzuye c'amaraso. Aho ndaboshwe ruguru ntibazi ivyo ndimwo, jewe nabibonera indani. Ni kuvuga rero barambwira uti pfukamaho. Narapfukamye, baranzanira imbere yanje. Burya uwo mukobwa yanzimanye bamwita Natasha. Uwo mukobwa yanzimanye bamwita Natasha. Naguma numva bamuhamagara ngo Natasha. Burya rero aranzanira ya nusu ijejeta amaraso. Ndaraba kw'isahani, ndaraba ca gikombe, ndavuga ati mbega Mana yanje, jewe aha hantu nzohakugwa n'iki? Ku mutima jewe ahantu bizogenda gute? Ese Mana womfata ukuboko jewe ugasubira kwangira muzima, jewe wobukoze nzogushingira intahe umunsi utari uyu. Kandi hari haheze imyaka miremire cane. Ubu ndiko ndaba mu myaka 25. Urumva ko hari haciye igihe kininiya cane gose. Urumva jewe ndarahira kurya nyanyama. Narandurutse ndanyagwa, inkoni zandembeje, ndafata ya nyama ndayirya, ndafata na cya gikombe ndanwa. Ariko inkurikizi yavyo baciye banzana mu wundi mwuga wo kwica. Iyo nyama yari y'umuntu. Iyo nyama yari y'umuntu kubera ntabwo yari ihumura nk'izindi nyama jewe nari isanzwe ndiko ndarya. Cankwe noba nari isanzwe menyereye. Oya, jewe baca banzana mu mwuga wo kuza gutega
abantu mwibarabara zirya modoka kwicira abantu mwitiro usanga ama accident nyene kujya kuntu no baciye banjana kandi rero je burya mu bisanzwe narashoboye kugenda kuko urumva itegeko kutari kurirengako narashoboye kugenda barambwira uti burya akira aya mabido yari amabido 79 ati aya mabido umunsi uzoduga umunsi turaguhera kuduga uzoza uraza uyuzuje amaraso utayazanye n'inkoni tuzoguha je narashobora kuduga nkagenda ngiye nkategera za modoka nkategera amakinga nkategera amamoto eka nkabura n'umwe nkaza nsubira ikuzimu atakintu na kimwe ndiko njanye burya n'ubundi kandi bagahinda bansubiza hehe inyuma n'umunyororo uriko mu nyuma rero naragiye ngiye ntega mbanza gutega imodoka bita Volcano iyo modoka bita Volcano aho waratahura aho uri waramenye ati nari namaze kumenya ahantu ndi mugabo urumva mwico gihe ikiziga ciwanje abavyeyi n'umuryango bari bakikibona barindiriye gusa ko ngira iki ko ncikana batazi akazi ndiko ndakorera babona kugwaye babona kuri ni kuvuga rero aho maze kugenda kwiyo Volcano ndayitega kweri kandi bose nta numwe yarokotse nta numwe candatomboza ntomboje za bido ndazuzuza genda ndazimanukanye ico gihe barantambiye mbere barampa n'ipeta ko nshoboye akazi ariko ku mutima navuga ati Imana jewe womfasha nanje ukazonkura aha hantu ukuri je nzogushima umunsi utaruye burya ntubone ikuzimu iyi si nyene uri kurabona aha niyiri aya mazu meza izi kaburimbi iyi misozi ukunyene ubona ibitego ukunyene nikuzimu n'ukunyene biri burya rero jewe ndabibamwo uko mu nyuma nakoze nyene nakoze nko mu gatima kama jewe wari ukwiye kunteza intambwe ariko bamaze kubona ko ndiko ndabivugira ku mutima baca babimenya amatara agacazima ndiko ndabivugira indani amatara yacazima agacaba mu mwiza bagaca bavuga ata ubu ni wa mukobwa ariko aravuga ka kagabo Yesu reka tugende baza bagasanga ahantu ndi bagasanga nyene amatara yazimye kubera jewe nkaca nkubitwa nkashaya nkapfa nabi mbere ahantu hose hari intoboro amaraso gusa burya mu nyuma rero niho Imana yamfashe ukuboko gutabagwa kwaho rero kw'ivyo nuko ndabivuge nuko jewe umunsi umwe naragiye nicara kuri porotayi uku ya porotayi nyene ninjirirako niyo nicayeko mbona numvise ijwi mu mutima iwanje rimbwira uti Emerine isaha yawe irageze yo kuva aho hantu nanje ndavuga ati mwami wanje nukuri nanje wonkura kw'irirembo ry'aba bantu woba ukoze uko nje kuhicara nkaguma numva ijwi uko nje kuhicara nkaguma numva ijwi burya mu nyuma rero niho naje numva ijwi mwijoro ati Emerine isaha iyi niyi urataha muhira mu nyuma rero niho rero amatara yagumye acikagurika ba bantu bose bikuzimu bose ndabaci umva bose inguvu zabo zirahera barabagoyigoyi abantu bose ndabashiramwo umuriro nyene uraka na shetani ahantu ari ndaboha ndashira kwa amaboko mbona kuzamuka nk'uko nca ndaduga maze kudoga nca ndahembuka sanga umuryango wanje wakoranye wihebuye sanga umwana nta mwana n'umwe ataririndiriye ko nshikana burya mu nyuma mpembutse navuze uti bwira papa wanje ati Emerine aragusezeye bayi uko nyene burya data wacu niwe yaciye avuga uti nta hantu na hamwe wewe woja ati Imana irakubona burya rero uko isaha yaguma igenda niko naguma numva utuguvu mu guhemba kandi nababwira ati burya rero murazi ikintu munkorera shaka umuceri n'isombe muce mumpa n'amazi kabisa
barabirondeye umukobwa muzima narabiriye ndanwa na nyamazi ndagumaho ariko sinari nkicara kubera za nkoni sinari nkigira iki munda niyumva nabi kubera bya bintu nariye mu kanwa nari mfise impwemu z'umuntu umenga nari ibintu byaboze sinari nkishobora kwitahura na jewe ivyo ndimwo ivyo tihwe birahera biheze ca ndabandanya kw'ishuri ndagenda kw'ishuri ndiga ariko nubwo nagenda ubuzima basha butariko buranyoroheza burya mbona biraheze bimaze guhera muri 2018 niho byaciye bigaruka ngiye kuryama nahemuka ngiye ko navuye koga nyene noze kujya nyine agenda kuryama yoze nkarara kurima mu kaburi mu mva z'abantu aho hambere hahise gutangwa muri Roy TV ibi byose tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe icyo utarabona uterekwa no kuramba ibintu nyaragase duhuriye muri Roy TV ibiganiro byiza muzobisanga muri Roy TV amakuru meza muzoyasanga muri Roy TV ibintu byose bigenda bisa muri Roy TV n'ahandi uzosanga ibihangange atari Roy TV nyaragasa nshuti nduta muri Roy TV TV atanye, TV,